Les documents que Kinshasa a envoyé l'argent à Bujumbura, et de Bujumbura, les gens ont traversé, ont pris cet argent, ont ramené à Uvira. Twebwe twafatanye ba Wazalendo dokima za Western Union. Izo dokima zerekana ukuntu Kinshasa irungika amafaranga Bujumbura. Aya mafaranga aragaruka akava Bujumbura agashikira Uvira imbere uko ahabwa ba Wazalendo. Tugaruka hakurya mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara zirakomeje hagati ya M23 na Wazalendo. Amasasu avuza ubuhuha mu duce twa Masisi na Kalehe. Amakuru dukura muri ibi bice yemeza ko M23 yashoboye kwisubiza Kabamba yagenzurwa na Wazalendo gushika ku munsi w'Imana. Banasubiranye kandi Kavumo nawe yari yashoboye gufatwa na Wazalendo. Bayigenzura amasaha kuri 4 imbere yuko M23 yahagaba ibitero bikomeye byanahitanye abatari bake. Inyuma yo gufata Kabamba, M23 iri kiragerageza kwisubiza Nyangezi. Ariko amakuru dukura ku isoko yemeza ko Wazalendo bakigenzura aka karere. Wazalendo kandi uno munsi bigaruriye agace ka Kilambo muri teritwari ya Rucuri inyuma yo kugaba ibitero bikomeye ku mapozisiyani ya M23. Aba ba VDP canke les volontaires pour la défense de la patrie bita Wazalendo barahiye ko bategereza kwisubiza ibice byose M23 yafashe kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ariko umuvugizi wa AFC Lawrence Kanyuka yamaganira kuri ibi byose avuga ati n'abantu 4-5 bari gufashwa na Tshisekedi ukurunyika amafaranga Bujumbura hanyuma Uburundi nabwo bukayarungika Uvira kuri aba basore ba Wazalendo. Mu kiganiro yahaye Kivu Morning Post Kanyuka ati dufise ibimenyetso bifadika ko Kinshasa iri kirakorana na Bujumbura muri bitero bimaze imisi. Nous avons trouvé les documents des Western parmi les frères Wazalendo. Twebwe twafatanye ba Wazalendo dokima za Western Union. Izo dokima zerekana ukuntu Kinshasa irungika amafaranga Bujumbura. Aya mafaranga aragaruka akava Bujumbura agashikira Uvira imbere uko ahabwa ba Wazalendo. Duhamagarira ababene wacu Wazalendo kwishikana tukabafasha abashaka kuja mu gisirikare tukabaforoma, abashaka ko basivile nabo tubademobilize basubire mu buzima busanzwe. Ibi nivyo numva noshobora kuvuga kubijanye n'ababene wacu ba Wazalendo. Ceux qui veulent être des civils, on va les démobiliser. C'est ce que je peux dire maintenant par rapport à nos confrères Wazalendo qui sont dans la région. La population n'est pas traumatisée. Ce que vous dites, vous êtes en train de traumatiser les choses. La population n'a jamais été traumatisée. On a fait un... Abanyagihugu ntabwo babafise. Ibintu muri ko muravuga musana muri ko murarenza urugero. Abanyagihugu ntibigeze bagira ubwoba. Twabatembereje mwababonye bakomeza imirimo ya misi yose. Nta ngorane n'imihari. Dukora ibishoboka byose kugira tubarindire umutekano. Amasaha 28 kuri 28 nkuko mwavyiboneye baratekanye kandi tuguma ku kazi kacu. Si kibazo cyo kugarukana amahoro mubivuze uko womenga haracari intambara. Mu duce twamaze gufata haratekanye hose hameze neza. Abantu bikorera imirimo yabo ya misi yose nta ngorane. N'ababene wacu 4-5 baronka amafaranga ya Chilombo nkuko meje kubivuga. Twabasanganye impapuro za Western Union izavuye Kinshasa bakarungika amafaranga Bujumbura, Burundi nabwo bakarungika Uvira hanyuma bagatera uduce twari twarafashe. Nos frères, ça sert à rien de prendre de l'argent de Chilombo et de venir de commettre des crimes chaque fois. Ce serait mieux ceux qui veulent faire l'armée de se rendre chez nous et puis on va leur donner une formation appropriée et ceux qui veulent être ahubwo nobwira bene wacu ko tanakibe bimaze gufata amafaranga ya Chilombo hanyuma kaza guhungabanya umutekano. Ahubwo je mbona byo bavyiza abashaka kuja mu gisirikare bakishikana tubahe inyigisho hanyuma abashaka kuba basivile nabo tubasubize mu buzima busanzwe bagaruke muri societe. Mwakoze kubaza iki kibazo nta kigandaro kiri ngaha, nta basivile bapfuye ngaha. Rero ibihuha byose muri ko murumva muri operation twakoze yo gukubura basaya bari amafaranga ya Tshisekedi nta basivile bapfuye. C'est Tshisekedi Chilombo qui ne veut pas de la résolution, donc de résoudre les problèmes actuels
politiquement, il est en train de chercher à jouer avec la communauté internationale et notre patience, parce que nous avons demandé un dialogue. Icyo novuga ni Tshisekedi adashaka amahoro aciye mu biganiro, ariko agerageza gukina n'ibihugu by'amahanga, kuko twebwe twasabye ibiganiro ku mugaragaro kugira tuvugane, twicarire cyane ibibazo byatumye dutanguza urugamba, ibintu byatumye tumara imyaka 30 gushika no munsi turi mu ntambara, intambara zisubiriza zidahera. Tshisekedi ntashaka ibiganiro bigamije amahoro, ahubwo ariko atera ubwoba abantu. Uyu yari Lawrence Kanyuka, ariko nubwo avuga ko ari abantu 4-5 bari amafaranga ya Chilombo hanyuma bagahungabanya umutekano mu bice M23 yamaze gufata, hari benshi bibajije ibibazo nawe ushobora kwibaza, ni gute abantu 5 bofata ibisagara ndetse kuva ku munsi wa 5 kugeza no munsi urugamba rukaba rukibandanya? Hashobora kuba harimo akabazo. Wewe uvuga iki kuri ritangazo ry'uwo muvugizi wa AFC Lawrence Kanyuka? Nyandikira muri commentaire kandi ntubagire gufyonda ahari jeme na subscribe.